INGOMAG. Abakunzi ba INGOMAG TV turabahaye mwiriwe turabaramukije bivanye n'umwese aherereye nkuko mubona ndakikujwe n'abana beza basa neza baryohewe nanje murabona ko naciye ncika akabebe bararyohewe baranezerewe baraberewe mukaca mwibaza ati ni kubera iki baryohewe n'abana bagize amahirwe yo gutembera kuri Musée Viva aho barose akaryo ko kuzunguruka mu bibanza bimwe bimwe ahari ibikoresho vyaho hambere ahari ibikoko eka mbere no mu kubandanya baryoherwa kugira ngo bagire umunsi mwiza berekanye imvyino imico n'akaranga ivyese eka vyinshi cyane nkuko muza kuvyibonera namwe reka rero ndababaza ukuntu bamerewe sinobavugira ko baryohewe hagi usanga ari abataryohewe mugasi ndavyibaza ni sawa urakomeye Yego. witwa nde Nitwa Lili Ordi. nawe Kaikuru Dylan. Joy Karen. nawe Boulanger Joanna Blessing. Boulanger Joe Meshaki. muravukana nawe Niera Santa Quincy Maeva. niyera uyu munsi wabonye gute waryohewe wakoze iki ni igiki cyakuryoheye watamvye waryohewe ni igiki cyakuryoheye no munsi wewe Byose. byose ibi Byose nyene. hari abataje bategereza kumenya ikintu cyakuryoheye ni igiki Je nta kintu cambi. icyo wakoze basi kivuga ko cyakuryoheye Shaka imera koze gusa ivyo nabonye vyo vyanyoheye. nawe Vyanyoheye. waryohewe n'iki Gutamba abarya batamvye ikirundi, kuraba ibikoko vyose. nawe waryohewe n'iki Kuvizita ibikoko. No gutamba nyene. Na defile. na defile nta gikoko utari bwigere ubona wabonye irya mbere Crocodile. krokodile nawe waryohewe n'iki ingene twatanze ingene twavuze neza poem kuri twifuza ko tovisita iri Musée Viva rya mbere uhaje oya byari un peu peu 3 semaines nawe waryohewe n'iki na defile kugene bagize defile n'intambo ego nakaye kajambo mubwira abandi bana batashoboye gushika ngaha Ko nabo bogira bye bye vacances bagashika ngaha nabo bakavyibonera. hari mu ntumbero kugira ngo mugire bye bye vacances uburuhuko bwari bwagenze neza mwarafashije abavyeyi banyu ego wakoze iki nafashije gukoropa mu nzu umuhungu akoropa ni rya mbere narameshe amasuvetma ego yiwanje nawe gukora akazi koza ivyombo nawe ni igiki wakoze muri vacances Nafashije mama koza ivyombo, gusuma, no gukoropa. nawe niyera wakoze iki muri vacances ntiwagiye ruguru kwa nyokuru waragiye he vuga none wagiye he mama yakujanye he gutembera oya ntatinya kwidefile wagize yakujanye he muri ville wabonye iki wagewe n'iki muri ville nanakumwe cyakuryoheye nawe wakoze iki wafashije iki abavyeyi Narakorofye mu nzu. wowe n'amameshi yawe warashoboye gukoropa urabeza Kurashaka gukoropa ufise amamenshi. nawe wakoze iki ko muvukana mwafashanyije gute Je nababeshi. Nakimye nakoze. iyo nta kintu kimwe wafashije abavyeyi amezi 3 yose aheze atana kimukoze Mvyuka afungura njyaho. ushaka kugenda
nakibaza. Nimushimira abavyeyi banyu none kubona barabahaye akaryo ko kuza muri no club. Bashimye? Ega zobiraba. Ya, bana kirosho. Ntuzi gushima? Okay. Ndabashimiye cyane ko babandiye 5,000 yo kuza ngaha. Ndabashimiye ko 5,000 yo kuza ngaha. Iyo bandihiye nkaza ngaha nkaryoherwa nkaza kuraba ibikoko byose. Shimira aba club nabo. Ndashimiye ko abakrebe bakoze ibikorwa biryoheye ababyeyi. Yego. Je nico noshimira abavyeyi nuko nyene boba baradufashije mu byo twayikendera mu kuza ngaha hama tugashimira na club yacu ko narateguye neza ibintu hanyuma nkashimira na INGOMAG yaje kuturamutsa yaje kudukendera Nawe Nanje ndashima byose. nawe Ndashima n'abanyigishije gutamba bagize iki bose kudefira kandi ndashimiye n'abavyeyi bandihiye amahera yo gushika nga kuri Musée Vivant no kubona ibikoko ibintu vya kera ibintu byose. murakoze cyane. Abana baryohewe bagize umunsi mwiza bari baberewe berekanye ibyo bashoboye mu mbyino mu ntambo mu byese ariko ntibaje uko nyene bonyene nta ngabo zitagira umutware. Ni kubera ko hariho club yitwa tera imbere gihugu cyacu, iyo nayo niyo yagize kino ciyumviro kugira ngo abana basezere uburuhuko baramaze nk'iminsi barabazana ngaho kugira ngo baronke akaryo ko gutembera kuri Musée Vivant. Nagize naho amahirwe yo kuba kumwe n'urirongoye, reka ndamuhe akaryo nawe agiri icyo shikije ku bijyanye n'uno munsi. Ndabahaye mwiriwe. Murashaka kwivuga kwidondora? Murakoze cyane. Jewe nitwa Nduwimana Jean Claude nkaba ndongoye iyi club tera imbere igihugu cyacu ngaha muri quartier 5. Kuri no munsi uri hejuru nakanyamuneza cyane ntangere kuri twese ugwaruka eka yaba abana bakiri bato canke abakuze. Ariko mu nkundire gatoyi ndabashire ku masonga ubuzima bwa club tera imbere igihugu cyacu. Iyi club tera imbere igihugu cyacu yavutse haraciye iminsi ivutse, ni ukuvuga ko ugwaruka rwaragiye hamwe rurashira hamwe ivyiyumviro kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Duca rusanga ko twobicisha muri club kuko club ni ntuze ya mbere twabonye inzira ishoboka yo kugira ngo tuzane ugwaruka dushobore kuganira ruganire rwisanzuye aho bitagenda neza canke aho bigenda neza. Mwiyumva gute mwashoboye gutuma hariho abana baryoherwa nk'uku? Mwiyumva gute abavyeyi bashoboye kubareka mugatora abana babo kuva mu masambiri gushikiza isaha mukiri kumwe? Mwiyumva gute nka club murongoye? Naryohewe cyane nk'umurongozi wa club tera imbere igihugu cyacu, nakanyamuneza ntangere kubona ko abavyeyi bashoboye kudurungikira ugwaruka. Ni ukuvuga ko mu mibereho tuba turabizigirwa. Iyo utari umwizigirwa, iyo umuvyeyi atakubona ko uri umuntu w'intungane, uri umuntu babona ko ushobora guteza imbere igihugu no guteza imbere abandi, nibaze ko ikigokorwa batari gushobora kugikora. Nuko basanzwe bazi yuko turabarezi dufise no kuvuga ingabirano, dufise urukundo, n'umusanzo dufise urukundo mu bantu. Nico gituma ubona iri shengero ry'aba bana ry'urugwaruka bashoboye kuza ngaha, ndetse murabona ko ari abana bakiri bato n'abandi bahejeje amashuri, urabona ko batwitavye. Ni ukuvuga ko rero dufise akamaro kanini cyane rwose, kandi mu migambi dufise yakazoza turifuza ko urugwaruka mubona ngaha muzobona rundi rwaruka rwarahindutse, rwarahinduye ya mico n'akaranga, ibintu bimeze neza ku buryo Uburundi buzoshobora kuratwa neza haba mu makungu eka no mu bindi bihugu vya rutura. Mu kurangiza nashaka ndababaze, mbega n'abana gusa bo muri quartier 5 bemerewe kuja muri club yanyu canke ibi muzokwama mubitunganya no ku bandi bana barafise uburenganzira bwo kubazamwo, canke n'abana bo muri quartier 5 gusa?
murakoze cyane ni ukuvuga iyi krebe ego yitirirwa krebe yo muri quartier 5 ngagara ariko ni ukuvuga ko imiryango iruguruye twifuza ko n'urundi rwaruka rwo mu yandi makartier goza tugafashanywa tugaterera hamwe ivyiyumviro tukaja hamwe tugashyira ingufu hamwe kugira ngo dushobore gutezanya imbere. Iyo umuntu ateye imbere rero si ukuvuga ngo acateza imbere iwabo gusa eka uteza igihugu imbere, igihugu cyose. Ni ukuvuga ko no mu yandi makartier turabateye akamo ego. Ndazi ko baza kubona ko ari ibintu biryoshye cyane, ni ibintu byagenze neza cyane rwose. Tukaba tubasabye eka twongera duhimiriza n'abavyeyi baza kubona ibi bikorwa byorganijwe n'urwaruka rwo muri quartier 5 ko nabo nyene boza tukifatikanya hama tugatera tuje imbere. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane.